Imana ishimwe ko twese twaramutse amahoro kandi tukaba twaronse akaryo ko gukoranira hano. Amen. Rero tugiye gusangira amajambo dusoma mu cete c'Abaheburayo. Icete c'Abaheburayo gice ca 10 kuva ku murongo w'9, umurongo wa 19 gushika ku murongo wa 25. Hébreux 10 kuva ku murongo wa 19 gushika ku murongo wa 15. Haravuga ngo nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, duciye mu nzira yadutoboreye nshasha iri n'ubugingo, ica mu gitambara gikinze, bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe, kandi ko duse umuherezi akomeye aganza inzu y'Imana. Twegereze duse imitima y'ukuri, twizeye atamazinda, imitima yacu imijagiwe ngo ivanwemo ibitwagiriza bibi, imitima yacu yuhagijwe amazi meza. Tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu nikunyiganyige, kuko wasezeranye ari uwo kwizerwa. Kandi twiyumvirane ko kugira ngo duterane umwete wo kugwana, gukundana n'uw'ibikorwa vyiza. 25. Niduhebe gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko bukeye kandi uko mubonye wa munsi wegereza, murushirize kugeza mucyo. Yesu ashimwe. Muri kino gice gito ca Bibiliya shaka ko tuganira ijambo rivuga ngo umwidegemvye wo kwinjira mu bwiza bw'Imana. La liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Yesu ashimwe. Usubiye mu itanguriro tubona Imana ire mu muntu, l'homme était complet. Umuntu yarakwiye, haba muri mpwemu ingene yari mu bucuti n'Imana. Ngo Imana ire mu muntu yari muri presence yayo, yari mu bwiza bwayo, yari yumva atekanye, yari yumva ibintu vyose bimeze neza, ntiyumva hariho ikibazo cyo kubaho nk'uko twebwe kubw'ivyaha twisanze kubaho bufatanye n'ikibazo tutazi aho umuti uzova. Ariko tubona Satani amaze kwinjira mu buzima bw'umuntu, niho umuntu yatandukanye n'Imana. Umuntu amaze gutandukana n'Imana, tubona atagifise umwidegemvyo wo kuba mu bwiza bw'Imana. N'ahantu umuntu yaciye atakaza cet accès auprès de Dieu, yaciye atakaza umwidegemvyo wo kuba mu bwiza bw'Imana. Alleluia. Ariko kandi kino gisomwa dusomye kiraza kutwereka, ndashaka kuvuga intambuko zine, alleluia, zituma vy'ukuri dushobora kuba mu bwiza bw'Imana kandi dufise umwidegemvyo. Alleluia. Rero ikintu ca mbere tubona hano, tubona ku murongo wa 19 ngo nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, duciye mu nzira yadutoboreye nshasha iri n'ubugingo, ica mu gitambara gikinze, bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe. Alleluia. Hano bashiraho ibintu bibiri, barerekana ingene mw'ihema ry'ibonaniro mu isezerano rya kera hariho igitambara gikinze. Cari gikinze iki? Cari gikinze kugira ngo nihagire umuntu yiterera mu bwiza bw'Imana, yiterera canke yinjira ahera cyane canke ahera hahera, kuko umuntu nta burenganzira yari afise. Atari umuherezi mukuru wenyene yari afise uburenganzira
bwo gushobora kwinjirayo, naho nyene rimwe mu mwaka yinjiranye ibimazi byo gutangira ihanga kugira ngo bababarigwe. Ni ukuvuga ngo nta nzira yari ihari atari ku muherezi mukuru, nta burenganzira, nta mwidegemvyo wari uhari atari ku muherezi mukuru. Ni ukuvuga ngo hariho igihuzu gikinze. Ariko ikindi baravuga yuko ico gihuzu gikinze cyasubiriwe n'umubiri wa Kristo. Aleluya. Abaherezi ngo baca mu gihuzu gikinze. Ariko kandi kino gihe twotahura iki? Ikintu cya mbere twotahura nuko kugira ngo twinjire mu bwiza bw'Imana, umwidegemvyo wo kuba muri présence de Dieu, cet accès de nous tenir auprès de Dieu, nta handi yavuye ng'inzira si mu gihuzu gikinze cyari limite ku bantu. Ariko uyu munsi ng'inzira ni umubiri wa Kristo. Ngo Kristo yadutoboreye inzira ica mu mubiri wiwe. Aleluya. Ngo uyu munsi igihuzu gikinze ni umubiri wa Kristo Yesu. Aleluya. Mu gihuzu gikinze haca umuherezi mukuru rimwe gusa mu mwaka. Ariko uno munsi, aleluya, inzira nsha ngo ica mu mubiri wa Kristo, kandi iyo nzira yugururiye abizera bose. Aleluya. Bisaba iki? Bisaba kuba wiyapropriya ikimazi Yesu Kristo yatanze. Aleluya. Iyo wizera ko ikimazi Yesu yatanze, ikimazi gikura ivyaha, aleluya, ari umugabane wawe, tia cet accès d'entrée, ufise umwidegemvyo wo kwinjira mu bwiza bw'Imana. Aleluya. Igihe Yohani Batista yabona Yesu aje hariya mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohani igice cya mbere ku murongo wa 29, Yohani abona Yesu ariko araza. Igihe Yesu yaraje kubatizwa, Yohani aravuga ati, nguriye umwagazi w'intama w'Imana ukura ivyaha vy'abari mw'isi. Aleluya. Nico gituma bene data, ikintu cya mbere gisabwa kugira ngo uronke umwidegemvyo wo kwinjira mu bwiza bw'Imana, wo kwegera Imana, aho ushobora gupfukama ukabwira Imana ati, Mana ndagushima, Mana heraba ibintu bimeze gutya, ndakugomba Mana, uri Imana yanje, warankuze, ndagukunda, ndagushima aho wansanze, ndagushima ivyo wankoreye. Uwo mwidegemvyo nta handi uva mu kwemera ko ikimazi, aleluya, cy'amaraso ya Yesu, amaraso akura ivyaha vy'abari mw'isi, aleluya, ari cawe. C'est pas quelque chose qui est collectif, si kivunga. Aha n'umwe wese yiyapropriya canke yakirira wenyene ico kimazi, aleluya, cico Yesu Kristo yakoze. Yesu ashimwe. Rero bene data, ahari ishimwe ridasanzwe. Umuherezi ngo yinjira mu bwiza bw'Imana uko umwaka utashe. Ariko uyu munsi kubw'ikimazi Yesu Kristo yadutangiye, dushobora kwinjira akanya kose, igihe vy'ukuri uyu mwami Yesu tudakekeranya. Kuko uri kuraraba imvugo umwanditsi w'Abaheburayo akoresha ku murongo wa 19, c'est une exhortation. Il nous exhorte, aradutera intege, aratwubahura. Ngo nuko bene da, ngo ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa hera cyane. Ikibazo gani mbega, urafise ubushizi bw'ubwoba bwo kwegera Imana? Bariza mugenzi wawe, urafise ubushizi ko turi n'ubushizi bw'ubwoba. Urakeneye ubushizi bw'ubwoba imbere y'Imana. Aleluya. Ndakunda amajambo ari hariya mu Banyefeso igice cya 2. Ajya amajambo avuga ngo twegejwe hafi n'amaraso ya Yesu.
ririya jambo riranyubaka ngo twari mu isi tutagira Imana. Ubundi umuntu amaze kugwa mu cyaha yasigaye ari mu isi atagira Imana. Ngo turinjabuka ku vyasezeranywe dans la promesse de Dieu, mu vy'Imana isezerana. Umuntu yari hanze y'ico Imana ivuga, nta mugabane twari tugifise ku Mana, twari abo kurakirwa nk'abandi bose. Nta kindi cari kiturari atari ugucirwa kw'iteka. Tutaranacirwa kw'iteka hano mw'isi, twari muri wasi, twari muri ndakibona sindagifata, twari mbe bivahe bijahe, twari ewe mani yaba ntaraje mw'isi. Yari amakuba, yari amaganya, aho atakitunezera. Bugiye icaha cagufashe neza, n'indya ziryoshe zirabiha, n'amahera urayaraba ukumva urayanse. Bugiye ukinezerewe nuko icaha kitarakugariza. Ariko ishimwe ku Mana, kuko nsubiye hejuru gato mu Baheburayo 10 umurongo wa 11 n'umurongo wa 12 haravuga ngo kandi umuherezi wese ahagarara uko bukeye akora ivy'ubuherezi, atanga kenshi ivy'ibimazi nyene, ataho vyoshobora gukuraho ivyaha namba. 12 ariko wowe amaze gutanga ikimazi kimwe c'ivyaha, ibihe vyose avyagira iburyo bw'Imana. Bene data, uyu munsi nje kukubwira yuko Imana yo mw'ijuru, nimba wizera ikimazi Yesu yatanze, nimba waracirabishije ko mu kwizera, nje kukubwira yuko Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo ni Imana yawe, ni papa wawe wo mw'ijuru, n'ukwitwararitse, n'ukumenyera vyose, n'ukuzigama, n'ukugirira neza. Aleluya. Ndibuka mu minsi heze igihe haturika ibintu, bukeye uri kuratembera hirya no hino wumviriza, baravuga ingene abagabo, kuko ubundi abantu barinda n'abagabo, ingene baje gutora imiduga yabo inyuma y'amasaha 3. Babanje gutaha baranyegera, bumvise agahita baca baraza batora imodoka zabo. Ariko ico bavuga ati sha burya ibintu ntaco bimaze ata mahoro ahari. Ibintu ntaco bimaze ata mutekano hari. Haleluya. Rero bene data, icagaciro dufise ni Imana. Icagaciro Imana yaremanye umuntu nukumva yifise. Rero nje kukubwira yuko umwidegemvyo wo kwinjira mu bwiza bw'Imana, aleluya, nta handi uva mu rupfu rwa Kristo Yesu. Kuko mu rupfu rwa Kristo Yesu havuyemo amaraso, havuyemo ikimazi c'ivyaha. Iyo ico kimazi c'ivyaha ari gwawe, mu kuntu wizera, uba ufise umwidegemvyo wo kwegera Imana, kuba mu bwiza bw'Imana. Ikindi kigira kabiri shaka kuvuga kiduha umwidegemvyo wo kwinjira mu bwiza bw'Imana, naha twasomye ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 21 n'umurongo wa 22, ngo kandi ko dufise umuherezi akomeye agaza inzu y'Imana, twegereze dufise imitima y'ukuri. Kuri 19 havuga ngo twegereze kubw'umubiri wa Kristo, muri wo hari inzira, muri wo havuyemo ikimazi. Ariko ngaha hari itandukaniro. Ubu naho avuga ngo twegereze dufise imitima y'ukuri. Aleluya. Iyi mitima y'ukuri bariko baravuga, bashaka kuvuga iki? Bashaka kuvuga ngo ntibikunda ko wegera winjira mu bwiza bw'Imana, ntibikunda ko wagukirwa aho unezerererwa Imana, aho wumva vy'ukuri atabwo bufise bw'ubuzima, igihe iruhande y'ico Yesu Kristo yakoze muri wewe harimo kwiyagiriza. Birumvikana?
hari igihe umuntu akubwira ati mbega none burya je nomenya gute ko nahariwe? Nama numva bigaruka. Mu yandi majambo, sinshobora kuba mu bwiza bw'Imana, sinshobora kwiyagura. Nama numva hari kintera ubwoba, nama numva muri jewe hakiri kurakigwa. Rero kwinjira mu bwiza bw'Imana ni kuba ufise umutima w'ukuri, sivyo? Ngo twegere dufise umutima w'ukuri, twizeye atamazinda. Umuntu adasa amazinda ase ferme assurance. N'umuntu atagigishanya imitima kubijanye n'ico Imana iri ku buzima bwiwe. Ferme assurance mu yandi majambo, c'est une conviction qu'Imana ari Imana yawe. Alleluia. Ubundi bene data, igikorwa cyo kuduharira ivyaha twumvise si gikorwa à titre temporaire, si gikorwa à temps partiel. Yesu uguharira ivyaha yazanye, umurongo wo mu Baheburayo igice ca 10 ku murongo wa 12 havuze ngo Yesu ngo yakoze gute? Nshaka ndahasubire. Ngariko uwowe amaze gutanga ikimazi c'ivyaha c'ibihe bidashira. Yesu ashimwe. C'ibihe bidashira. Mu yandi majambo, iyo twemeye ikimazi c'ivyaha Yesu yadutangiye, tumenya yuko iki kimazi, haleluya, c'est le sacrifice absolu, le sacrifice total pour notre vie. Rero hama hari itandukaniro. Igihe umwe ashobora kuza asigishwarara cyo kuba mu bwiza bw'Imana, ariko uwundi akaza agatebera ku muryango winjira mu bwiza bw'Imana avuga ati Mana, simbereye, Mana heraba, nukuri, Mana. Aho umuntu ubuzima bwiwe bwo kuba mu gakiza ari ubwo kwinginga ngo Imana imubabarire. Iryo ni itandukaniro. Umuntu akwiye kuza yinginga ngo Imana imubabarire, n'umuntu akwiye kuza aje kugira tumufashe yiyunge n'Imana, ave mu byaha, yakira umwami Yesu n'umukiza. Ariko umuntu amaze kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, agafata ingingo yo kuva mu byaha, mwama mubona ko byagenze neza, baca bagenda hehe? Hariya inyuma. Burya bagiye hari inyuma ntibaba bagiye guhabwa icyayi. Bagiye hari inyuma baba bagiye kubwirwa ati ubu rero wewe waje uri umutsindwa imbere y'Imana. Mugabo uhereye umunsi wagiye hari imbere, Imana yakugiriye imbabazi z'ibyaha byose wakoze. Icyo usabwa rero, utashe ntusubire kuja kwivayanga, ntusubire kuja kwifatanya n'abatari bo. Kubera iki? Aka kanya uri caremwe gisha, uri umwana w'Imana. Uhereye aho rero akeneye kwemezwa ibi bintu, akeneye kugira umutima w'ukuri. Mu bwiza bw'Imana niho umuntu adasa umutima w'ukuri. Iyumvire, umuntu ntashobora kuba umugenzi wawe w'ukuri akwikeka. Burya umugenzi w'ukuri ni utakwikeka. Ntiwogira umugenzi akwikeka ngaca abampfamfe, aho mugenda navuga ati Imana nikeneye uwugifise umwikeko. Imana ikeneye ufise umutima w'ukuri, ufise ubushizi bw'ubwoba, ufise ubushizi bw'amanga. Alleluia. Ni nk'uko hano umwanditsi w'Abaheburayo ugiye ku murongo wa 22 uheze uvuga ngo imitima yacu igize gute? Icucagiwe ngivanemwo ibitwagiriza bibi, imibiri yacu yuhagijwe amazi meza.
ano umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ati gira ubushizi bw'ubwoba, gira umwidegemvyo wo kwinjira imbere y'Imana, wo kwegera Imana, kubera ikimazi c'amaraso ya Yesu Kristo ni ikimazi caje gukuraho umutima wiyagiriza. Bakoresha ijambo gucucagirwa. Igihe abaherezi bashikanye ibimazi vy'ivyaha vy'ubwoko bwa Isirayeli, amaraso yavyo ngo bayamija ku gicaniro kugira ngo vyerekane yuko aba bantu vy'ukuri imbere y'Imana barakeneye kubabarirwa, ariko kubabarirwa ata partiel canke d'une manière temporaire. Mugabo amaraso ya Yesu Kristo yacucagiwe imitima yacu kugira ngo ihumanurwe n'ibiyagiriza biyivemwo, kugira ngo iyi mitima igire umwidegemvyo w'ibihe bidashira mu bwiza bw'Imana. Aleluya. Rero ikintu ca kabiri tuvuga hano, ukeneye iki kugira winjire mu bwiza bw'Imana? Urakeneye gukura kwiyagiriza. Ubwa mbere hari ikimazi cyatanzwe mu mubiri wa Yesu, havuye amaraso, havuyemo ikimazi. Ariko ikigira kabiri, urakeneye kumva imbere y'Imana ko atakikurega, nta kikubuza. Amaraso ya Yesu yacucagiye umutima wawe kugira umutima wawe useruke mu bihimba vy'Imana uhimbaza, useruke mu bihimba vy'Imana utazira, useruke mu bihimba vy'Imana utakiri muri kahise, utakiri mu vya kera, utakiri mu vyakuranze, ariko wumva ufise umutima w'ukuri, wumva atamazinda, tia ini conviction, uremezwa yuko Imana ari Imana yawe, uremezwa ko atahizoguheba, uremeza ko atahizoguhemukira, uremeza ko atahizoguta. Nico gituma bamwe muri twebwe twama duhaguruka kumva umwana avuze ngo ntawayizeye yamaramaye, ntawayizeye yakozwe n'isoni. Aleluya. Abantu ngo nukuri muri Yesu turaryamanye ibanga, nguko tubayeho birabayobera. Aba bantu numva yuko bafitana ibanga n'Imana. Aleluya. Wewe ushaka kwamubona umenga ivyiwe ntibiboneka, ntibiratomoka, mugabo we muri we arumva ko ubuzima bwiwe buratomoye. Nacarindiriye ngo ubuzima bwiwe butomoke, ariko kubona Yesu yaragereye mu mutima wiwe, ivyiwe biratomoye. Fiansaye yiwe naho atarayibona iratomoye, urugo rwiwe ruratomoye, naho contrat de travail iherana n'uyu mwaka ingene azobaho biratomoye. Ivyacu bitomokera muri Yesu, ivyacu bitomokera imbere y'Imana, n'Imana itomora ivyacu. Naho uyu muntu hanze atakimwereka yuko uyu munsi vy'ukuri ejo hariho ikizovamo, yama yumva muri we bitomoye, afise yariko araja. Haleluya. Ico gituma abandi muri twebwe uzumva ahaga akavuga ati sindi umurizo ndi umutwe, arikanigana niki, arikanigana n'ijwi ritari ryo, sindi uw'inyuma ndi uw'imbere. Ahari karakubita sinzopfa nzobaho, arikanigana n'umutima wiyagiriza, arikaratura. Iyi ngwara si yo kunyica, iyi ngwara niyo gutuma Imana ihabwa icubahiro. Undi arikaca mu bihe bikomeye, kurya n'ikibazo, arikagera ahantu avuga ati oh tuzorya. Nahise umugenzi ambwira ati tuzorya, turariye umukati. Ndabona kwiriga ubusa ugaca urarira umukati, inzara ahubwo ukamenga urayikabuye, bamaze kurya utwema ushonje. Sigara wicuza uco utuririye. Canke umuntu akagwenda akaguha akajojo ushonje, canke imbombo ushonje, uca umenge sitoma iravyutse atani yugwaye.
ariko aho hose ukavuga ati ubu bugaragwa si umuhamagaro wanje, ubu haragaragwa n'igihe gifise iherezo, ariko iyo nja Imana iri kumwe nanje. Rero bene data, mu bwiza bw'Imana ntihashoboka igihe utemezwa uyu mwami wawe. Dans la présence de Dieu, hakeneye abahizi, des hommes, des femmes qui se révoltent, batakekeranya Imana bakurikiye, bataraba ingene ibintu hanze bisa, bataraba ingene abantu bavuga, bataraba imirongo hirya no hino. Iki gihugu ni ic'abizera. Erega igihugu utafise kwizera uca uhiga gusohoka, ugaca ubanza ukagurisha itongo ry'imiliyoni 10 ugahura n'ababingwa bakabanza bakayakurya. Bakoreye kwihungabana riri mu gihugu, nta nirihari riri mu bantu, erega ntiriri mu gihugu, ko ritari muri twese riri muri bamwe bamwe. Nayo kubizera tuzorya ivyeze vyo mu gihugu. Haleluya. Tuzorya ivye, tutakula mema ya nchi. Gihugu c'amata n'ubuki. Rero bene data, ibi n'ukuri. Umwanditsi wawe yaravuga ati injira, entre dans la présence de Dieu. Injira ufise umutima w'ukuri, reka gukekeranya Imana. Imana iri mu ruhande rwawe, Imana iri kumwe nawe. Yizere ko wavuye mu vyaha ukemera ikimazi ca Yesu. Anka uwo mutima ukwagiriza ivyaha atavyo ukirimo. Anka uwo mutima ukubwira ko ugiye gupfa. Anka uwo mutima ukubwira ko ata ejo. Anka uwo mutima ukubwira ati ivyaha birarangiye. Vuga ngo nzogwa imbere y'Imana, nzogwa imbere y'Imana. Haleluya. Rero icambere kwinjira mu bwiza bw'Imana si wewe nikimazi gikuraho ivyaha wakiriye. Ikigira kabiri ni kugwanya umutima unyuranye n'ico Imana ivuga. Haleluya. Ikigira gatatu haravuga ngo tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu, nikunyiganyige kuko wasezeranye ari uwo kwizegwa. Yesu ashimwe. Ubundi muri presence y'Imana, mu bwiza bw'Imana, niho dusanga ivyasezeranywe, niyo biri, niyo tubikura. Ivyasezeranywe bifise Imana. Natwe rero biradusaba kuja muri presence yayo, biradusaba kuja mu bwiza bw'Imana. Niho hari kazoza kacu, niho hari umunezero wacu, niho hari notre succès, niho hari notre excellence, niho hari kuroranirwa, niho hari gutabagwa, niho hari ivyo dukeneye vyose. Yesu ashimwe. Aburahamu amaze kubona Imana ku musozi Moriya, hariya mwitangura igice ca 22 ku murongo wa 14, ngo Aburahamu yita aho hantu ngo Jehova Jiri. Nkuko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uhoraho niho bironyeka. Iyo uri muri bwiza bw'Imana, uri muri presence y'Imana, uvuga ati aha ninjiye ahera cyane, ndi kumwe n'Imana, ndi mu bwiza bw'Imana, kandi ahandi byose birakunda kubizera, byose bishobokera uwizera, nta kinanira Imana. Turi mu bwiza bw'Isumba byose, turi mu bwiza bw'Ishobora byose, turi munsi iri hejuru y'ibihe, turi munsi y'Imana ikuranye imyanya n'ibihe, turi munsi y'Imana idahunyiza, idacika intege, idasinzira, turi munsi y'Imana nyamana. Muri presence y'Imana twinjira nayo ico Imana ivuga, twinjira nayo ivyizigiro bizima, twinjira na kwatura, ngo tugumye kwatura ivyo twizera, ngo nikunyiganyige. Ivyizigiro vyawe ntibinyiganyige. Abari muri presence y'Imana uzobumvira mu vyo bavuga. Abantu bari mu kirere ciza uzobumva bavuga.
uzumva ibiva mu kanwa kabo ngo kwatura ibyo bizera ntikunyiganyika. Ntibiyitirire ibiri hanze, ntibiyitirire ibyabashikiye, ntibiyitirire ibyo bariko barumva, ntibiyitirira ibya bose, biyitirira icyo ijambo ry'Imana rivuga, icyo kigasohoka ku rurimi rwabo bemezwa. Ugire kwemezwa, ibyo wizera ubivuge uko ijambo ry'Imana rivuga, aba ari kuvuga. Ikindi cya kane nagomba guhereza ko nuko uyu mutima cyane uku kwinjira, uyu mwidegemvyo wo kwinjira mu bwiza bw'Imana, n'umutima waho wewe uhamagarwa kuvyinjiramo, mugabo tu as besoin de l'encouragement des autres. Ijambo ry'Imana haryo ryavuze ku murongo wa 24 ngo kandi twiyumvirane ko kugira ngo duterane umwete wo gukundana n'uw'ibikorwa byiza, ntiduhebe gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize gukorana. Kwinjira mu bwiza bw'Imana si ibyo abantu bumva yuko atakibazo gihari, si ibintu binyerera, si ibintu vyama vyoroshe. Birashika ukumva umenga ntiwoja kuwa Mungu mw'ishengero kubera ikibazo urimo. Benshi iyo bimbungenze bazogaruka après 9 mois, ariko bugiye yo wibungenze igihe cyo kuza mu ngoro y'Imana kirashitse. Kuko uri wenyene, muze muraba umukenyezi yibungenze burya ntasenga, ni bake basenga. Abakeneye umuntu amusengera, nimba mutabizi, mugabo sinzi ko ari wacu. Ariko nasanze aba bantu bakeneye umuntu abase, kuko burya baba bababaye cyane, abababaye gusumba uko vyiyumvira. Jendi bukambwira madame ati none misi yose we kuvomisa ugiye kwibrosa, iyo brose burya ntuba wayishikanye kuri. Ubu niho yamambwira ati mbega ubu none ubu kidashika kure, ishika kure ni ibungenzi. Baja mu bihe biyobeye kandi binyuranye. Rero aba bantu ntibakwiye kuguma mu mazu. Ikibazo nibe sujet de s'absenter à l'église, ingo uzane n'icupa ribiremewe ryo kuguma, murabibona, na uzokubwira ngo iryo cupa ni iki, ingukuri ngingo muri presence y'Imana, inguhure na bene data. Burya hari ikintu uza gutahana gusumba kuguma muhira. Benshi ibibazo bituma baheba gukorana, ariko ijambo ry'Imana ati nimuhebe gukorana uko abandi bagira, ahubwo associez de se rassembler, encouragez-vous les uns les autres. Umukizwa w'abanyamwigenda ko nashika kure hamwe n'Imana. Abantu bashika kure hamwe n'Imana n'abantu baha agaciro, bahishura ibicari c'amakoraniro y'abera. Kuko tubona Imana iha agaciro, Imana irankuraja, ni Imana isaba kabera dukorana, kuko iyo abera bakoranye hari ubwiza bw'Imana bumanuka, imyuka igahunga, abadayimoni bagahunga. Hari ikirere ca wenyene, mugabo hari ikirere ca assemble. Rero uri mu kibazo ntuvuge ngo nukuri. Kwishengero nihaza abantu bumva umenga bari mu mwanya mwiza wo kuza. Kwishengero ukwiye kuza n'igihe mwumva umenga si umwanya mwiza wo kuza, kuko Satani arakubesha, kuko arazi ko niwaza ibyiwe bitekuruka. Ntiduhebe gukoranira
hamwe. Imana ibahezagire. Komera Imana amashi. Amashi menshi bwoko bw'Imana. Haleluya. Rero uyu munsi twavuga iki? Turafise umwidegemvyo wo kwinjira mu bwiza bw'Imana. Uyu mwidegemvyo nta handi uva, ntacyo bigusaba. Bigusaba kuza ukemera ko Yesu burya igihe yatobora muri we hatoboka inzira ikazana amaraso akuraho ibyaha, nawe warimo. Birakunda kuba barirwa. Usabwa iki? Usabwa kwemera ko mu bo yacunguye nawe urimo. Ikindi bigusaba kwanka amajwi akwagiriza, kuko amaraso ya Yesu Kristo yakuyeho cette conscience, uwo mutima cyane ivyiyumviro bitwagiriza, bidutunga intoki, bitubwira ivyakahise, bitubwira ko tutemewe. Wanke amajwi akubuza kwegera Imana yawe. Ikigira gatatu, koresha kanwa. Gumya kwatura ivy'Imana ivuga, kuma kwatura ivyizigiro vyawe. Ngo kukwatura ngo ni kunyiganyige, kuko kurafise opposition, kufise ibikugwanya. Gumya kwatura kwa ni kunyiganyige. Ariko kandi mwuyu muhamagaro, mwuyu mwidegemvyo urakeneye mwene data, akeneye abandi. Rero Imana ibahezagire. Haleluya. Tagomba kuvyaguruka kugira ngo wugura akanwa kawe ubwira Imana ati, Imana uri mwiza ibihe n'ibihe, uri Imana igira neza. Sinzi ivyo uri kuracamo, ariko n'amajambo imvugo umwanditsi w'Abaheburayo akoresha, c'est une exhortation. Akoresha imvugo y'ingene dukwiye guhaguruka kuba mu vyashizweho. Uyu munsi ubwiza bw'Imana, haleluya, bugenekeranije wewe nanje. Kwinjirayo rero umwanditsi w'Abaheburayo adutera intege, ariko kandi akatubwira ngo uko kwiyagiriza ni kuva ku Mana, kuva kuri wa mubi, kuko amaraso ya Yesu yacucagiwe umutima wawe kugira ngo, haleluya, cette conscience d'impurité, kugira vya vyiyumviro vy'umuntu atemewe bikugweho. Reka uduze ibiganza vyawe uvuga ati, Mana, ndi hano Mana, ndi hano, ndansi ikinyoma, ndansi ikinyuranye n'ukuri, ndansi ikinyuranye n'ukuri k'umusaraba. Ukuri k'umusaraba kuratomoye kuvuga ingene Yesu aje ku bwanje, kuvuga ingene Yesu yaje kuma kwidegemvya imbere yawe, kuvuga ingene Yesu yaje kumbera Imana, kumbera umutabazi, kuvuga ingene Yesu yaje kumbera umwami n'umukiza. Reka uduze ibiganza vyawe, ico uri kurabamwo ugishire ku ruhande, ikiza kinyuranye n'ibi ugishire ku ruhande. Ne faut pas vivre les circonstances ou la situation actuelle, il faut vivre la parole. Kiri vyizigiro bizima biri mw'ijambo, ibi bisohoke mu kanwa kawe, ibi vyemezwe n'akanwa kawe. Reka uduze ibiganza vyawe, uduze ibiganza vyawe. Ugize iminsi wumva uri kure, ugize iminsi wumva ata munezero ufise, ugize iminsi wumva umenga ubuzima bwabishe, ibintu birabishe, ugize iminsi wumva umenga ntubona neza,
ijwi ryawe ryongorera naje neza utwumvire urakoze Mana, ishimwe n'icyubahiro bibi vyawe. Ndagushimiye kuwakirira ijambo wese, umutima wakirira ijambo wese. Ndasenga Mana ngo rizane ubuzima, rizane ivyizigiro bizima. Ndasenga Mana ngo wakirira ijambo wese, ntasubire inyuma uko yaje. Uri mwiza Mana, ugira neza. Uri mwiza Mana, ugira neza. Iri jambo ryasubiye kutugarukana ku mutima wawe, ku buzima bwacu. Iri jambo ryaje nk'ukuri imbere y'ibinyoma. Iri jambo ryaje nk'ibiri vyo imbere y'ibitari vyo. Turaciye bugufi Mana, twemeye guheba ibitari vyo, twemeye gusiga ikinyoma hano, twemeye guhagurukana ivyo uvuga. Erega Mana, hari ibiboneka umenga vyacitse ukuri, hari ibifadika umenga vyacitse ivyo dukwiye gufata. Ariko uyu munsi turarekuye ivyo kurekura, turansi ivyo kwanka, turahakanya ivyo guhakana. Turaje Mwami, ikinyoma citwa ikinyoma, ukuri kwitwa ukuri. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo twegere dufise imitima y'ukuri, ngo twegere avec ferme assurance, ngo twegere avec cette conviction y'abafise Imana, ngo nitunyiganyige mu vyo uvuga, ngo nitunyiganyige ku mugambi wawe ku buzima bwacu Mana. Urakoze, ndakweretse uyu yaje acitse intege, umwambika inkomezi. Ndakweretse uyu yaje afise ihungabana, umuhe Mwami umutima utekanye. Ndakweretse uyu yaje akekeranya ivy'ejo, umuhe kudakekeranya uburinzi bwawe Mana. Ndakweretse uyu yanyazwe amahoro, amahoro yiwe yarindiriye mu kintu, umwuzuza amahoro atangwa n'ijuru, amahoro ya mpwemu yera. Ndakweretse uyu yaje afise amagara mabi, avuye mu vyo avuze kwa muganga, avuye mu bubabare yumva mu mubiri. Ahagurukane ico uvuga, ahagurukane ivyizigiro bikiza, ahagurukane inkomezi z'imishishago ya Kristo zivuga gukira mu mubiri. Ndasenga Mana ngo umuntu wese uko yaje agende yakiriye muri we igifatanye n'ico uvuga. Ikintu cyose cyubatswe ataho canditse mu byo uvuga Mana gisigare hano mu izina rya Yesu Kristo. Tugukomeye amashi menshi.